sheri inzoga canke ngo vyigi na vyaga na vyu. Idi. Urashobora kwitwa abagenzi bawe ngo nibipfakundi. Kananga. Emerance. Ivyo bintu vya Idi ni ibiki? Navuze. Uyu. Iyo yanyoye. Hariho byinshi biramutwara ubwenge. Umviriza abagenzi banje. Nimunshwanire. Nakundi umugore waje gumaya yuza twarete gusa. Bafungo vyo. Kananga. Tumbo. Emerance. Ibintu Idi yadukanye n'ibiki? Idi. We Jack. Niwibaze yuko nakubajije ndavye imyaka umaye ya mugore wawe. Je naenda yizi. Nimubaze ko naenda yizi. Umviriza. Iri si jambo ry'inzoga. Ni jambo ry'umugenzi wawe bukuru kandi ufise ku mutima. Idi. Ivyo ni ibiki? Reka ndababwire bagenzi banje. Wewe uri umugabo ufise umugore mu nzu. Nakuru umara amezi 8, imyaka 10 n'ingahe umugore wawe atavyara. Nta musore mwatubwiye ati bagenzi banje umugore wanje akundikiya nka kiriya. Nani korokana uratubwira. Bageze batubwire. Ni wowe utavyara canke nishake vagondo c'umugore kitavyara. Ijambo ryari iryo niwe shaka kunyongera inzoga na kare inyoni izaniye. Baba we. Narinzi ko ari inzoga zikuvugisha kumbe nukuri. Mbe Jack mwana wa mama nshuti yo mukabare. Unguri impuzu nkambara mu makene y'inyama nkubwira ukangurira. Wewe. Uri ngumba? Oh yeah. Ego. Umva. Buke numene ibintu we. Ahubwo twigire tumuje jambo. Mama yangu. Wari kuravuga. Sinzoga. Twigire turekane n'iyingu. Twigire. We Jack, wowe tuzosubira wangumba wowe. We ana. Sigara urucuri tugorwe ngaho. Twigire. Misi. Meza ndashima. Misi myinshi vraiment. Kentia, kutaboneka nibiki? Ndaboneka. Aboneka. Ndabona akazuba ni kenshi. Twicare hajya gatoya ndabona hari agatutu. Sivyo? Sawa nakibazo. Okay. Kentia, kuva cyagiye twaganira narayindiriye yanyishuye anyemerera kuzombwira. Amajambo uvuze ni meza. Ndibuka cyagiye cy'ubwa mbere twabonana. Niyo wambwiye.
none n'ubu urongeye kuyambwira nta kandi akajambo ufise wobwira. Kentia wacagiye tuvanye vraiment narabuze amahoro ijana kwijana. Kentia aho ndi hose nakwiyumvira ijana kwijana. Kentia nama niyumvira kubona ari kumwe nawe nibyo nkundira. Kentia nicaye niyumvira wewe, niyo ndyamye Kentia niyumvira wewe, iyo mbyutseho bibindi. Kentia sinicuza kuba tamenya nyakiri kare, ahubwo ndaryoye kuba ndi kumwe nawe Kentia. Kentia ivyo nkora byose ndabikora niyumvira wewe. Kentia jewe Kentia ndi ubuzima nawe Kentia uri umuco wanje. Ego nanjye ndakwemereye kandi ndagukunda. Nibiki? Nibiki? Sheri wabaye iki? Navyo habaye iki? Uragwaye? Jesa kumbwira ikintu kimwe. Sheri habaye iki? Navyo sheri, navyo habaye iki? Sheri, wazi ko urugo rugizwe n'abantu babiri. Nibaze yuko ufise ikibazo nanje mba ndagifise. Ibyo turabiganira muri shamba. Navyo sheri, navyo habaye iki? Nani vyo koga? Jesa kumbwira ikintu kimwe gusa. Sheri, ntiwaruheretse kumufyinisha. Kweruka gufyina kera. Ni ikibazo cawe, ni vya kenshi. Ni gute twoshobora kubana imyaka 8 ntushobora kubona ngaho ko ari kibazo? Sheri. 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 Kutahura ugira amajambo nkayo. Unkankamira. Wabikuye kuki? Kazibe. Aje nubona ko shumuye kwitwa papa naka. Maze ndinjira ngaha umwana kazarambira ati papa. Imyaka ingana uku kose. Amahoro kamwana wanje.
namahoro ibujumbura ni sawa turashima umudamu araho twebwe ino tutunzwe n'akajumba dawe sabwe mwana data wacu sabwe nyokuru nawe mwene wacu namwe bashiki banje tugira amahoro nasasaba jewe ikintu cyatumye nduga hano ku mutumbi wacu ndafise ingorane mu rugo nubatse ingorane ngika mwana iki kibazo cy'umwana kirakomeye yaga mwana twumve izo ngorane ntazitubariye turazimara Jackie ufise ikibazo giki kandi turi ngaho umuryango dukemura ibibazo ufise kuba yaje mu muryango ashaka mufashe ikibazo afise cyo mu rugo dawe jewe mfise ikibazo mu rugo nubatse umugore wanje tumaranye imyaka 7 nta niyikoroka ndahabona nta n'umunsi